yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Ni ibitabo vy'Ivyese abandi bita ibitabo vy'ubwenge. Mbega mwodufasha ibi bitabo bitanu vy'Ivyese ni ibihe, vyoba bivugwamwo inkuru yihe muri rusange? Ego cyane urakoze. Abo vyitwa vy'Ivyese canke vy'ubwenge ni ibitabo bitanu biva kuri Yobu gushika ku ndirimbo za Salomo. Uvuga ni Yobu, Zaburi, Imigani, Umusiguzi n'indirimbo za Salomo. Ni bitabo muri Bibiliya y'Abaheburayo biza ubwa nyuma bikurikiye igitabo ca mbere n'igitabo ca kabiri c'ingoma. Rero ibi bitabo novuga ko bitwigisha ubwenge, inyifato, ntibirimwo ibintu vy'ivyagezwe vyinshi, ibintu vy'ibimazi, ibintu bitwibutsa isezerano Uhoraho yagiraniye n'Abisirayeli, kiretse amazaburi amwamwe, ariko nk'imigani nka Yobu, nk'umusiguzi, nta majambo, nta bicapo vy'ibicaniro vy'ibimazi dusangamwe. Donc niyo mpamvu bakunda kuvyita ibitabo vy'ubwenge, kuko muri rusange vyigisha ingene umuntu yobaho ubuzima butunganye, bubereye, butumbereye. Biratandukanye n'ibitabo vya kahise bihera kuri Yosuwa gushika kuri Esther, ibitabo 12. Kw'ivyo bitabo vya kahise bitwereka ingene Imana yagiye yiyerekana, ugukora kw'Imana, kwiyerekana kw'Imana muri iryo hanga rya Israeli. Ibitabo bitanu vya Mose bitubwira ivyagezwe, ibitabo vyavugishwa bitubwira ijambo ry'Uhoraho ku Bisirayeli, ku ngoma zitandukanye z'Abisirayeli n'imburi zitandukanye. Ariko ibi bitabo bindi duhejeje kuvuga vy'Ivyese bitubwira amajambo y'umuntu cane cane mu bihe yariko aracamwo, ingene ibihe bitandukanye yabiciyemwo. Nimba ari umusiguzi, ibibazo yariko aribaza bijanye n'ubuzima; nimba ari Yobu, ibibazo yariko bibaza bijanye n'umubabaro; yaba ari Dawidi mu mazaburi, ibibazo yariko aracamwo bijanye n'abansi no guhamwa n'ivyamushikiye mu buzima bwiwe, ahunga Abusalomu umuhungu we canke asambana muri Zaburi 51. Bivuga inge amajambo y'umuntu abwira Imana bijanye n'ivyo ariko aracamwe. Hari n'abavyita ibitabo vy'Ivyese kubera muri rusange, ndiko ndavuga muri rusange kubera hari ibice bikeyi vyo muri ivyo bitabo atari Vyese, ariko muri rusange ivyo bitabo vyanditswe mu buryo bw'Ivyese. Sivyo vyonyene, kubera hari ibindi ibice bikeyi bijanye n'amajambo y'abavugishwa n'Imana, imburi zitandukanye, nazo nyene zanditswe mu buryo bw'Icese. Hari curi intimba kwa Yeremiya, nayo nyene yanditswe mu buryo bw'Icese. Ariko ibi bitabo bitanu vyovyo uburyo vyubatse muri rusange vyanditse mu buryo bw'Icese. Rero ibi ni vyangombwa gose cyane ko tuvuze yuko inyandiko kanaka ari Cese, bibifise inkurikizi zikomeye cyane kubijanye n'ingene ico gitabo tugisobanukirwa. Uburyo ugerageza gusobanukirwa Ivyese sibwo buryo ugerageza gutahura izindi nyandiko nk'ivyete vya Paulo canke nk'inyigisho zitandukanye za Petero canke ivyahishuro Yohana. Rero ni ikintu gikomeye gose cyane kumenya ko ibintu bitabo vyanditswe mu buryo bw'Icese. Bifise rero inkurikizi zitandukanye. Kuri twebwe hari umenga biratugoye gutahura ibitabo vy'Ivyese. Ndazi yuko bamwe mu bariko baratwumviriza bishoko bimaze kurambira gusoma igitabo kanaka c'Icese ngo ukirangize. Hari ibituma abantu bakunda kugira ingorane zo gutahura bino bitabo vy'Ivyese. Kimwe mu bituma ni uwo muringoti Imana ituganirizamwe witwa inyandiko y'Icese. Inyandiko rero y'Icese kuri twebwe tutavyandikiwe ubwa mbere tubona umenga biragoye, ariko kubavyandikiwe ubwa mbere Icese ni uburyo bwiza bwo kubwira umuntu ikintu kandi ntanacibagire. Ariko kubera ingene Icese candikwa mu Baheburayo n'ingene twebwe bidushikira bimeze, ako kanovera n'ubwo buryohe bw'inyandiko y'Icese buba bwatakaye ku buryo bidushikira wumva umenga biragoye gufata mu mutwe. Ariko ubundi Ivyese yari inyandiko ishoboza umuntu kumenya ayo majambo n'ingoga, kuyasubiramwo no kutayibagira. Iki ni ikintu ca kabiri kigize inyandiko z'Icese. Harimwo imvugo ngereranyo cane, harimwo ibicapo, ama-imagerie. Ivyo bicapo niyo mvugo yo mu buryo bw'ama-image bw'ibicapo. Ivyo bicapo bikoreshwa mu mvugo ngereranyo.
iri mu bitabo vy'Ivyese. Ivyo bicapo biba bikuwe mu buzima bwa misi yose bw'abantu bandikiwe ubwa mbere na mbere izo nyandiko. Ariko kuri twebwe tuba tubayeho mu kinjana ca 21 ntitazi neza ico gicapo gikoreshejwe ubuzima bwa misi yose ico gicapo gikuwemwo, kuri twebwe twumva umenga ntitwavyumvise neza gose cane. Reka nk'akarero gusa muri rusange, nk'akarero iyo birivuze ati hakubana n'umugore w'ingare wofuma wibera mu mfuruka y'inzu. Nk'iri jambo kuri twebwe biratugora gutahura, ariko iryo jambo nk'akarero ni imvugo ngereranye ivuga ati nofuma nibera mu mfuruka y'inzu, ni kuvuga nofuma nibera ahantu haje nyene. Iyo imfuruka y'inzu ni imvugo ngereranyo, mugabo ku bantu bo mu kinjana zino nyandiko zandikiwemwo bari bazi yuko iyo inzu yubatse ushobora gusiga muri plafond uburyo bubaka basakara, umuntu yarashobora kuba mu mfuruka y'inzu. Ni kuvuga mu mfuruka y'inzu ahantu hinyegeje mugabo umuntu asanzwe ashobora kuba. Rero si kuvuga ngo umuntu aciye agenda ahantu ngo ahagarare ngo muri kwengo hariho abari hajyama cyangwa ngo yurire muri plafond, ariko uburyo inzu zubakwa ico gihe byarashoboka ko umuntu bashobora gusiga udufuruka haba mu buryo basakaye canke mu buryo bubatse izo mfuruka zabo, umuntu agashobora kuhajyama. Rero nk'icyo kimwe mu vyerekana ko inyandiko y'Icese dukwiye kuyitahura tukagira effort naho bigoye kugerageza kuvuga ati mbega ibi bigereranyo biko birakoreshwa muri no mvugo y'Icese byakuwe mu buzima bwa misi yose bumeze gukagira ako kigoro. Ikindi kintu ca kabiri gikomeye gose cyane tuko turageza gusobanukirwa ibitabo vy'Ivyese nuko igitabo c'Icese kivugisha ibigumbagumba. Nk'ubusoni byete vya Paulo urako ari umuntu agerageza kwega ivyiyumviro vyawe, gukwega ubwenge bwawe, atanga iciyumviro agikurikiranya n'iki. Ariko hano mu buryo bw'inyandiko y'Icese ahanini ntibigumbagumba. Ni kuvuga ko iyo ndiko ndakurikirana icete ca Paulo ngerageza kuraba ingene iciyumviro kimwe cakweganya n'ikindi, nkiyumvirira hamwe n'umwanditsi. Ariko mu nyandiko z'Icese ni kuvuga ko ntegeza kugira ikigumbagimba nk'ico uwo muntu ariko arandika amajambo. Ijambo yahisemo gukoresha mu nyandiko riba ririmo ikigumbagumba, nkwiye kwishushanya n'ico kigumbagumba kugira ngo uwo murongo nshobore utahura. Mu gihe mu nyandiko zindi z'ivyumviro bakoresha ama-argument ivyumviro bitandukanye, mu nyandiko z'Ivyese ho bakoresha ama-imagerie, ibicapo bitandukanye vy'imvugo ngereranyo. Nashaka rero mvuge mu majambo magufi gose cyane imirongo imwe itandukanye yo muri ivyo bitabo zitwereka uburyo butandukanye bw'imvugo zitandukanye z'Icese zikoreshwa muri bino imvugo zitandukanye. Nk'akarero reka tuvuge imvugo mbangabanganya. Imvugo mbangabanganya ni kuvuga ngo ni iciyumviro kimwe utanze ugaca ukibangabanganisha n'ikindi mugabo bivuga ikintu kimwe, babyita parallelisme. Nk'akarero Zaburi ya 19 ku murongo w'8 havuga ngo ivyagezwe Uhoraho yigisha biragororotse binezereza umutima, ivyo Uhoraho yageze nibitanduye bihwejesha amaso. Anye bariko barabangabanganya ivyo Uhoraho yigisha n'ivyo Uhoraho yageze ku gace ka kabiri, ni imvugo imba kuvuga ikintu kimwe. Nk'iyo imvugo mbangabanganya ni kuvuga ibi biko yavuga ikintu kimwe. Hariho imvugo yo guhushanya mu gifaransa bita contraste. Iyo mvugo yo guhushanya rero ivuga ati kandi iranuzuye, igitabo c'imigani cuzuye imvugo yo guhushanya ikibi n'iciza, ubwenge n'ubupfu. Biraryoshe cyane kuko ibiri kwirakwereka ati umuco atandukanye n'umwijima, ubuvu biratandukanye n'ubwenge, kandi nkurikizi nazo nyene zigenda zitanduka zibangabanije mu buryo butandukanye, niko no vyita. Nk'akarero Zaburi 10 ku murongo wa 12 havuga ngo ugwanko ruvyura intonganya, ariko urukundo rupfuka ibigabitanyo vyose. Aha bariko baragerageza guhushanya urukundo n'ugwanko, bagaca bavuga n'inkurikizi nazo zikagenda zibangabanganye zihushanya. Imvugo ngereranyo nk'akarero ni ubundi buryo bwo kuvuga bwo kwandika mu buryo bw'Icese. Imvugo ngereranyo ni kuvuga ko bagerageza kuja gushikiriza iciyumviro mugabo kugira ngo bagiserure neza, bakarondera ikindi gicapo cotuma ico ciyumviro giseruka gose cyane. Gishobora gicapo bakwiye mu buzima bwa misi yose bakoresheje igikoko cyangwa ikindi kintu gitandukanye. Nk'akarero Yesaya c'icambere ku murongo wa 18 umurongo wa tumenyera uvuga ngo naho ibyaha byanyu byo kutukura tukutuku nzovyeza nk'iki nka sheregi. Iyo sheregi gusa ni imvugo ngereranyo kugira ngo batwereke bereke yuko Imana izotweza, mugabo ntibisobanurwa yuko hari ahantu umutima
wari wirabura hanyuma iduhariye hagaca haza ibara ryera. Ni imvugo ngeranye ivuga yuko Imana izoharira ibigabitanyo vyacu. Nagira mvuga iyindi mvugo murambabarira kuyikoresha ko hari gihe abantu bumva umenga batabigora kwitara. Ni imvugo ndenzarugero. Imvugo rero ndenzarugero sububeshi. Imvugo ndenzarugero ibishaka kwerekana ico kintu mu bwaguke bwacu. Nk'akarero Zaburi 42 ku murongo wa 3 kandi muzoyisanga amazaburi menshi. Iyo mvugo ndenzarugero nk'akarero avuga ngo amosozi yanje niyo yambereye ivyo kujya ku murango no mwijoro, bakarenza izuba bambaza bati Imana yawe iri hehe. Nukuvuga ariko arakoresha imvugo ndenzarugero yo kuvuga ati nararira ku murango no mwijoro. Mugaje avuga ati intuze amarira yambereye indya zanje ku murango no mwijoro. Mugani bisobanura yuko Dawidi yafata amarira nyuma akayashira mu karahuri yanyuma. Urumva ko iyo aba ari imvugo ndenzarugero mugabe gushaka kwerekana yuko yarababaye gose cyane. Rero icese mu kugisobanura urondera umutima n'ikigumbagumba nyamukuru iyo mvugo iri kwirarungika iri kwiraturungikako. Mu majambo makeyi nizo nyandiko zitandukanye zo mu buryo bw'icese zigaragara muri bino bitabo. Mu bitabo vy'Ivyese dufasha mbega kubera iki umuntu ariko arasoma bino bitabo vy'Ivyese akwiye kumenya ko bifise inyandiko vyakurikije mu kwandikwamo. Banje gushimira Jean Apotre ukuntu yasiguye. Kenshi ingorane tugunda kugira cyane cyane abasomi bo muri urunganwe, iyo tuko turasoma Bibiliya turafata amajambo ko ari tukaje tuyashira mu ngiro. Ntidufata umwanya wo kuyumvira tuti umwanditsi yashatse kuvuga iki, yashatse gushika kuki, mbege igihe ariko aravuga amajambo yariko avuga iki. Aho no tugunda kugirira ingorane. Rero zino nyandiko ico zidufasha cyane cyane mu gusobanura kugira ngo dushobore gutahura mu gihe tuba turavuga ijambo ry'Imana cyangwa mu gihe tuba turakoresha ijambo ry'Imana, tumenye neza insobanuro nziza ya Bibiliya ico Bibiliya ibishaka kutubwira. Reka dutandukire tuje ku gitabo kimwe. Mbega igitabo ca Yobu canditswe ryari, canditswe nande, kivugwamwo ibintu bihe? Duhereye ku muntu ashobora kuba yaranditse kino gitabo ca Yobu. Uriko urasoma kino gitabo ca Yobu ntubona neza ko nta zina ry'umuntu kanaka ririmwo ashobora kuba yaracanditse. Ariko ugerageje gusoma kino gitabo ca Yobu urabona neza yuko uyu muntu yanditse kino gitabo ari umuheburayo. Kuko uravye uburyo yanditse kino gitabo, uravye amajambo arimo, urabona kandi ko ari umuntu ashobora kuba azi ivy'imico n'inyandiko z'igiheburayo. Ikindi kintu nshaka kuvuga kuri iki gitabo ca Yobu, harabaye impari nyinshi muri kahise. Abantu bamwe bavuga yuko Yobu ashobora kuba ari umuntu atabayeho, yuko iri zina Yobu ashobora kuba ari umuntu bitije, hakujya kuntu bavuga nk'ibintu vy'imigani vya Samandari ntiyabayeho. Rero nashaka kuvuga yuko no mugabo Yobu yabayeho, n'umuntu yabayeho. Ndabivuga nishimikije imirongo ibiri iri muri Bibiliya, kuko duhereye ku gitabo ca Ezekiel igice ca 14 uhereye ku murongo wa 12 kumanuka gushika kuri 14 turabona Ezekiel amuvuga mu buvugishwa. Kuko Ezekiel atangura avuga ati ijambo ry'Uhoraho, avuga ati rinzako. Ni kuvuga yuko ni Imana yari kwiravugisha Ezekiel. Ijambo ry'Imana, Imana iravuga ati igihugu nicyakora icyaha kikancumurako, Uhoraho aravuga ati nkakirekuriramo inzara, nkakiranduramwo abantu n'ibitungano. Aravuga ikintu gikomeye ngaho ku murongo wa 14 ngo naho coba kirimo, yavuzemwo abantu batatu bakomeye babagororotsi bavugwa muri Bibiliya. Ngo naho coba kirimo Noa, avuga Danieli, acasubira kandi avuga Yobu. Ngo uko ari batatu ukugoroka kwabo ngo kokiza ayabo magara gusa, ngo niko Uhoraho avuze. Rero ugerageje kuraba aya majambo avugwa muri Ezekiel, n'Uhoraho niwe ariko arayavuga. Rero avugamo abantu batatu, aravugamo Yobu, aravugamo Danieli, akavugamo na Noa. Rero ntashobora kuvuga umuntu yoba atabayeho. Irindi jambo ni jambo riri muri Yakobo igice ca 5 umurongo wa 11. Yakobo ariko arahanura abantu ngo bihangane. Yakobo aravuga ati ngo eha bihangana tubita abahigwe. Aratanga akarore ngo mwarumvise ukwihangana kwa Yobu. Yakobo nawe nyine yaramushingiye naye. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Nshaka kuvuga yuko Yobu yabayeho mu gihe kanaka, kandi izi nkuru za Yobu ni inkuru zo zabayeho. Ikindi nshaka kuvuga ni gihe kino gitabo aho izi nkuru za Yobu zoba zarabereyeho. Naho nyene tugerageje gusoma nibigaragara neza mu gitabo ca Yobu yuko igihe by'ukuri izi nkuru aho zoba zarabereyeho.
ariko abashakashatsi bagerageje gushakashaka bamwe bavuga yuko izi nkuru zoba zabereye mu gihe cy'abasogokuru b'Abisirayeli, ni ukuvuga igihe cya Aburahamu, igihe cya Isaka n'igihe cya Yakobo. Ivyo babivuga bishimikije ijambo riri muri Yobu igice cya 5. Ijambo ravuga ngo nk'uko imisi ngo y'amazimano yabo yahera, ngo Yobu yabatumako ngo abeze, ngo kavyuka kare mu gitondo agatanga ibimazi vyoswa bihwanye n'igitigiri cya bose. Ngaho turamubona Yobu atangira ibimazi abana biwe. Rero tugerageje kuraba muri Bibiliya tubona inyuma y'ivyagezwe vya Mose abaherezi aribo batanga ibimazi, ariko imbere yaho turabona Serugo atanga ibimazi, turabona Aburahamu atanga ibimazi. Rero bigaragara neza ko izi nkuru za Yobu zoba zarabayeho imbere y'amategeko, imbere ya Mose, muri higira gihe cya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ikindi naco nshaka kwishimikiza na majambo twasomye ari muri Ezekiel 14:14. Twamubonye Ezekiel avugishwa kuri Yobu. Ezekiel tugerageje kwihweza dusubiye muri kahise, Ezekiel yavugishijwe igihe Abisirayeli bari mu bunyago. Rero yari kwavugishwa ku muntu yabayeho imbere yuko baja mu bunyago. Naho nyene biragaragara yuko Yobu yoba yarabayeho imbere yuko Abisirayeli baja mu bunyago. Tugiye ku nkuru nyamukuru ivugwa muri iki gitabo, hariho inyishu kino gitabo kiduha ku bibazo bimwe bimwe. Nk'ikibazo ca mbere, umuntu ashobora kwibaza ati mbega umugororotsi ashobora kugira imibabaro cankwe ni kubera iki umugororotsi ashobora kugira imibabaro? Nk'iki kibazo ni kibazo tukironkiramo inyishu mu gitabo cyawe, ko turazi yuko Yobu yari umugororotsi, turazi ko Yobu yari umugororotsi, kandi turazi yuko yahuye n'imibabaro. Ariko ushobora kwibaza ati mbega ni kubera iki umugororotsi ashobora guhura n'imibabaro? Ico kibazo tugisanga mu kwiganza, ico twita sovereignty y'Imana, mu kwiganza kw'Imana, kuko Imana ikora ivyigomba kandi icisha umuntu ahigomba. Ariko turabona yuko turonka inyishu yuko umugororotsi yubaha Imana ashobora guhura n'imibabaro. Ikindi naco turabona neza na neza ukungena Imana ihimbagwa no kubona abayubaha bari mu mibabaro bakongera kandi bakagira gute, bakayihimbaza. Rero ngaha turabona inyishu, turabona Yobu aca mu mibabaro ikomeye cyane, ivyiwe vyose aravyakwa, ariko ashishikara kugira gute, ashishikara guhimbaza Imana, kandi Imana iragira gute, irabinezerererwa. Murakoze. Arakoze Jeremy. Mu by'ukuri ndashaka kumwunganira, igitabo cya Yobu n'ikitabo kirimo imibabaro. Turazi neza yuko bagomba ari kwatwumviriza, ntituzi ibihe muri ko muracamwo, ntituzi ibihe byo kugeragezwa no kugezwa Imana iri kwirabacishamwo. Nukuri si igitabo gisanzwe. Iki kibazo kijanye n'umubabaro, kubera ikindi ko ndababazwa gutya, si kibazo umuntu yishura mu buryo bwo gufyinata. Ni kibazo gikomeye gose cyane, kuko uri ariko arabicamwo nukuri abayumva Imana iri kuriwe cyane, abayumva adatahura igituma ariko araca muri ivyo bihe. Rero habazwa ibibazo vyinshi cyane, ariko umenga Imana ntiza gutanga inyishu. Yobu yibaza ibibazo vyinshi gose cyane, arafata n'umwanya wenyene akavuga ari wenyene, bose bakamurekera, ariko Imana ntiza kumwishura na gato. Iyaba hariho inyishu igaragara ivuga ati burya umuntu agituma umugororotsi ababazwa niki, burya Bibiliya kariko kajyo keza ku igitabo ca Yobu candika mu buryo busobanuye gose cyane impamvu tubabara. Ariko Imana itangura kuza ku murongo ku chapitre ya 38 ikabandanya n'igice ca 40 igatangura kubaza ibibazo vyinshi cyane Yobu. Ariko ivyo bibazo vyinshi cyane aho tutobijamwo, vyose bigaragaza ubukuru bw'Imana, ukuganza kw'Imana, icobero c'Imana. Ivyo bibazo vyose Imana yabajije Yobu. Mu yandi majambo, inyishu yonyene Imana ifise ku kibazo c'umubabaro, umubabaro w'umugororotsi, umubabaro w'ubwoko bw'Imana, ni ubukuru bw'Imana, ukuganza kw'Imana, icubahiro c'Imana. Bashaka mvugana n'umuntu ariko aranyumviriza muri no mwanya. Ndazi ku bantu batari bakeyi cyane nuko baca mu ngorane, iri jambo ngo ukuganza kw'Imana canke ukwiganza kw'Imana canke souveraineté y'Imana ni jambo menga ritaryohera gose cyane. Ngarashaka mvuga amajambo makeyi ashobora gutuma dutangura gufata rino jambo ntiturisunike inyuma. Haka rero igitabo cyawe kitweka kandi ko Imana iganje hejuru ya Satani. Mu yandi majambo, mu bice vya mbere by'Intangamarara, Yobu igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushaka igice ca kabiri ku murongo wa 13, Imana irabwira Satani ati naho ugiye kumugerageza nturenge ngaha aya, naho ugiye kumugerageza nturenge ngaha aya. Rero kuganza kw'Imana tagure kukibonamo kandi nk'agakiza kacu, nk'inkinzo yacu, ntikibe ikintu dusunika. Imana iraganje bwa mbere na mbere hejuru ya Satani. Umenye ko ivyo kuracamwo Satani nta bubasha afise na gatoye. Ndazi ko kwanga, ndazi ko kufitisha vu byinshi, ndazi yuko arondera kuguhonya gose ngo yifuza guhonya Yobu, ariko nawe ni kiremwa,
n'ivyo atugerageresha n'ingene abikora n'ahageza, ivyo vyose biri musi y'ukuganza kw'Imana. Birivuga ngo nta kintu na kimwe kizobagerageza kirenze ico mushoboye kwihanganira, kandi no muri vya bindi Imana izorekura bikaza naho nyene izokwama iducira icanzo kugira ngo tubone ingene dushobora kubicamo. Imana mu majambo make, Imana irazi neza yuko iyo mibabaro Satani ashobora kuyikoresha kugira ngo agusubize inyuma, kugira ngo uve kuri yo burundu, ariko Imana ntizoshobora kuvyemera. Hari igihe wumva umenga n'agakiza ugira ugate, hari igihe wumva umenga n'ukwizera burundu kuraheze gose, hari igihe wumva umenga no kugwa ugira ugwe, ariko nashaka kuvuga ko Imana iraganje no hejuru y'iyo mibabaro, izogufata ukuboko, izosubira kandi guhagurutsa. Nivyo muno mwene ntiwumva ko izosubira guhagurutsa, kuko na Yobu amajambo menshi avuga ko vyari vyase gose, yatakaje ivyizigiro gose ko atazosubira kandi kubona umuco. Mugabo Imana iraganje, izosubira kandi iguhagurutse no ngaho. Ubwa gatatu kandi iraganje, ngira nivyo bikunda kutugora, niyo ihitamo ishaka kutweza. Turazi gushaka kudutunganya, turazi gushaka kwihesha icubahiro, kigaragaze ko ari Imana ishobora gushimwa no mu bibazo, ko ishobora gushimwa no mu ngorane. Ico nico cubahiro cayo, kugira ngo yereke Satani ati ndashobora gushimwa no mu ngorane, ndashobora gushimwa nabo nakunze, ndashobora kuryohera abo nakunze, bashobora kungerwa bakankunda kandi bakanshima bari mu bibazo. Ico nico cubahiro c'Imana, kugira ngo yihe ico cubahiro kandi ngo yongere itweze, idutunganye muri ivyo bibazo. Niyo ihitamwo ubwoko bw'ibibazo ikoresha kugira ngo ushikire izo ntumbero. Aho niho handi hantu hagaragara ukwiganza kw'Imana. Nuco uvuga ngo uriko uracamwo ngo urategeza kubicamwo. Hari uwundi Imana imugenera guca mu yindi mibabaro isukuntu kanaka, naho nyene iriganza ingene itanga iyo mibabaro itandukanye, iriko irakurikira izo ntumbero, ugukura kwacu kumwe ukwezwa n'icubahiro cayo. Nashaka ibintu vyose tugerageze kubifata ko ni inyungu zacu. Igitabo cayo kutubwira yuko naho tutabitahura, hari n'ibyo tuzotahura tugeze mw'ijoro, mbere ni navyo vyinshi, ariko tugumane ukwizera yuko Imana iraganje. Ivyo iriko ikora vyose iriko irabikora kubw'icubahiro cayo, kandi kubw'umunezero wacu, kubwo gukura kwacu, kubwo gutunganywa kwacu. Igice ca 28 sinzi abantu bamaze kukibona, ni ngaho umenga kiri hagati na hagati y'igitabo ca Yobu, kandi cibaza ibibazo. Nk'akarero umurongo wa 12 uvuga ngo ariko ubwenge bwo buzoboneka hehe. Umurongo wa 20 uvuga ngo none rero ubwenge bwanduruka he. Niyumbaza ko ari nayo ntumbero ya bino bitabo vy'ubwenge. Ubwenge buvahe, ubwenge bwanduruka. Ndashaka mbaza akabazo gato y'umuntu ariko aranyumviriza, biramaze gushikira ugasaba ubwenge, ugasaba ko Imana iguha ubwenge. Hari amasengesho menshi tugira mbwa kugira Imana yishure, hari aho itegezwa guca. Ubwenge abantu bababazwa ni nabo basohotse mu bibazo baba bafise ubwenge. Kumbure kimwe mu nyinshi Imana ifise kugira ngo itugira abantu bari sage, bafise discernement, batahura, bafise ubwenge, nuko ibicisha mu mibabaro. Mu yandi majambo yo bariko rababazwa, ariko azorengana ari umuntu avuze abantu bose bumviriza, yize, yatahuye. Iri rero ni jambo rikomeye gose cyane ko ritwibutsa yuko ubwenge bufatanye n'imibabaro tuba turiko turacamwe. Ivyo ni kuracamwe. Umwanditsi Billy Graham ni wayanditse igitabo arize imyaka itari mike naragisomye, ariko avuga ati abantu bose Imana yakoresheje mu guhindura isi, abantu bose Imana yakoresheje no twavuga ati mu buryo bwa politike, ba Franklin Roosevelt, ba Abraham Lincoln, ba Martin Luther King, abandi Imana yakoresheje mu ikanguro mu bikorwa vy'Imana bitandukanye, bose barasangiye ikintu kimwe. Kandi uwo mubabaro ni wabongereje inkomezi zo gushika zo gukora nibidasanzwe. Rero nimba udashaka ubwenge, nimba udashaka gukura, nimba udashaka kuba umuntu afise ugutahura no gusobanukirwa n'ubwenge butuma ushobora kurengana n'ibindi bibazo birenze, ntubabazwe. Ariko nimba ushaka gukura mu buryo bw'imwe no kugira ubwenge no gusenga ryasengesho uvuga ngo ubuze ubwenge nabusaba uhoraho, mugabo wibuke ko mu kwishura iryo sengesho abicisha mu mibabaro. Manika ku giti wenaco yari yakose yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara